Ndabaramukije mwese, nitwa Claudia Itangishaka. Nsanzwe ndi mu higanwa rya Miss Rise and Shine World 2025 rifise amamuko mu gihugu cyo muri Australia. Nkaba narashoboye gutorwa nk'umwigeme umwe muri batanu mu gihugu cy'u Burundi nk'umufinaliste mw'iryo higanwa. Kugira nshike muri iryo higanwa narabonye amatangazo bashize kuri page yabo ya Instagram, maze gusoma amatangazo ndaba interesse n'ingene bafise intego yo gufasha urwaruka rwifitiye imigambi mu kurushikana kure. Rero maze kubona ko ariyo ntego yabo kandi koko nkaba mfise umugambi nanje nifuza abamfata mu mugongo, niyo mpamvu naciye mpitamo guparticipa nanje muri iyo competition, kandi nkaba narashoboye kugirirwa n'amahirwe nkatorwa nk'umufinaliste. Riko ritunganyirwa mu gihugu cyo muri Australia niho rizobera. Ivyo ndiko ndakora ubu novuga yuko ari ukwiga cyane kuvyerekeye umugambi wanje, nongera ndongeraho n'akaryo ko gusaba abantu bose abarundi bari mu Burundi n'abari mu mahanga ko bonshigikira mu kuntora kugira nzoshobore kuba umwigeme muserukizi w'igihugu cy'u Burundi mu makungu. Umugambi nashize imbere wari umugambi wo gufasha abana b'imfuvyi n'abana banaho nikora babayeho mu mibereho mibi mu kubafasha ivyankenerwa. Sanzwe naratanguye uyo mugambi wo gufasha abo bana banaho nikora, ubu nkaba ngeze ku bana batatu mfasha. Ego muri bikeya mfise, nubwo rimwe bingora kubera ko ataburyo mfise kandi nkaba ndavyikorana ndi jenyene. Nkuko nari nabivuze, nasaba abarundi bose bakurikirana kino kiganiro, abari mu mahanga n'abari no mu Burundi, yuko bontora nk'umurundikazi dusangiye igihugu nkashobora guserukira igihugu mu makungu.